ndakuramukije amahoro neza. nagomba widonda ariko aradukurikirana. Je nitwa Nzahabonimana Fabien. Musanzwe mukora iki twamenya rwose kurusha? Jewe ndiko ndakora igikorwa co guhimiriza ishengero. Turiko turahimiriza ishengero ryo mu Burundi kugira tubone riko rirashitsa umugambi mukuru w'Imana. Twaje hano twabonye yuko hari ibikorwa muriko murakora biranyene n'ivyo guhimiriza abantu kugira ubutumwa bwiza. Nagomba kubaza rero kino gikorwa mwatunganije ni bande bagitunganije nkandi, hanyuma mbega ni bande mwari mwatumiye amufise intumbero yihe kandi? Ego nkuko navuze ati turiko turahimiriza ishengero ryo mu Burundi tubone vy'ukuri ishengero ryo mu Burundi riko rirashitsa itegeko rikuru n'ibikorera mu kirere. Hariho ishirahamwe bita Channel of Blessing Initiative. Naho rifise izina ry'icongereza ni agence y'abarundi. Ni agence y'abarundi nibyo byatumiye abarongozi b'amashengero, abapasiteri n'abandi bongerewe amashengero. Batumiye muri ntumbero nyene yo kubahimiriza kubijana gutuma canke kubwindi ntumbero? Oya, si kubwindi ntumbero, batumiye muri ubwo buryo bwo kubahimiriza kugira ngo tubone bariko barakorana n'Imana, umutima iriko irakora, no kuzuza n'amahanga yose, twongera dushira habona igikoresho cyo guhimiriza imiryango ishobore gukoresha mu iki gikorwa cijana butumwa ijabo kibiri. Ico gikoresho kirimwe biki mu ncamake mugakubimenya? Ico gikoresho cyitwa uburezi butumbereye gushikira isi yose. Kirimwo inkuru y'Imana bere mu itangura gushika mu vyacuri aho bavuga inkuru y'Imana, umugambi w'Imana. Kirimwo icigwa ca kabiri kwigisha ufise intumbero, icigwa ca gatatu kwakira amahanga, icigwa ca kane gusohora abana, icigwa ca gatandatu kubufise gutera intambwe uja imbere n'igucize bigomba kubika. Mwiteze iki inyuma yo kuhimiriza bano bapasitori babitavye kuno munsi? Twiteze kubona biciye mu mashengero abapasiteri barongoye imiryango iri mu mashengero, nabo nyene tugomba kubona by'ukuri ubutumwa bwiza babuhererekanya mu rungano barimo no mu rukurikira nk'uko Imana afashe umugabo umwe yitwa Aburahamu iramuhezagira, aca afata Aburahamu n'umuryango wiwe abishira mu muryango wiwe, ubwo rungano rurabandanya cane no munsi. Imana ya Aburahamu uyu munsi, Imana ya Isaka, ya Yakobo, ni Imana y'abarundi. Ivyo twiteze kubona abapasiteri n'imiryango by'ukuri bariko barahererekanya uwo mugisha. Navuze yuko kino gikorwa co guhimiriza ishengero gutwa ubutumwa bwiza manza bitandukanye mubikorera mu bikoreramwo by'ukuri iryo hamwe mutubwira nirihe yerekwa mufise iryo hamwe, intumbero nyamukuru, ibikorwa mukora, mbega hoho wo kwifuza kwifadikanya namwe yo bigenza gute, asabwa iki, aho umuntu yabasanga hehe? Iyerekwa rya Channel of Blessing Initiative ni tugomba kubona ishingiro ry'umuntu ryahimirijwe hama bigashitsa itegeko rikuru. Tubikora gute? Turahimiriza dukoresheje ibikoresho nka uburezi butumye gushikira isi, turafise ibikoresho bita sesambura, turafise bashobora gukoresha na Kairos, turafise ibikoresho bita Becoming the Nations Among Us, turafise n'ibindi bikoresho vyinshi dukoresha mu guhimiriza. Kuko turafise ibikoresho ihimiriza n'ibyo baho nivyo turiko turakoresha. Turagira nuko guhimiriza tubategura tukongera tukarungika. Turarungika abamisiyonere ariko ntiturashika ku ntambwe ya gatatu yo kurungika, ubu turiko turahimiriza abantu bataho umutima w'Imana mu mahanga. Umutima w'Imana nawo ni uwahe? Nuko Imana imenyekana mu mahanga yose, igasengwa hama igatazirwa. Ego turakorera mu Carama mu mayira abiri. Uwo kwifuza kutugendera dusanga mu Carama ku mayira abiri, ibarabara ry'icumi na mirongo ibiri n'indwi. Wavuze ati mbega uwo shaka kubajoyininga kubana namwe, gufatikanya nabo, vyogenda gute? Hari ico asabwa? Nta kintu na kimwe asabwa, nta na kimwe. Iki ni igikorwa c'ishengero, igikorwa c'ishengero, ahubwo vyotunezera ko nivyo tugomba kubona ishengero ryo mu Burundi cyo kwikorana n'Imana.
umugambi wayo wo kwizuza n'amahanga yose tworyoherwa ko ivyo tugomba kubona kuri ishengero rije tugakorana kuko kiri igikorwa c'ishengero sicaca no Blessing Initiative naho co no Blessing Initiative ihari igikorwa Yesu yagisigishe aho tumubwiriza bose b'amashengero atandukanye tubarungika mw'ishengero nabyo umuryango ushobora kubashigikira no kubasengera cyangwa ku Blessing Initiative ni mu Burundi bw'ikorane n'amashengero tubakangura tureka ati ishengero ririho kubera umugambi w'Imana kumenyekana bigasengwa mu moko yose urakoze cyane nagomba kubaza hari ijambo ryaboneka rwose mu nyigisho muvuga muti inkuru y'Imana mbega mwaba navuze muti Bibiliya burya itubwira inkuru imwe twashobora kumenya iyo nkuru imwe Bibiliya ivuga amajambo makeya uhere mu itango ugashika mu vyaciro iyo nkuru yagakiza nuko Imana imenyekana iheje kumenyekana abo bayimenye bakayisenga kandi ntibakamukamwe gusa ariko amoko yose amahanga yose n'indimi zose kugira tubone ivyahishuriwe igice kimwe ku murongo w'icenda bishika mu ngiro wabavuye mu moko yose mu ndimi zose amahanga yose kiya n'ijambo cane ni nk'ishimwe Kristo azobona nk'ishimwe izonezera Kristo ivyo nacumitiwe ivyo nakubitiwe ivyo namburiwe ubusa mu bavyeyi bane Galilaya aho nakuriye yarose ishimwe ryavyo murakoze niye ntumbero y'Imana muri ino si vy'ukuri umukristo wese akwiye kwama yinovora yiyumvira ko ariko arabaho intumbero y'Imana icyo umukristo yomenya akinovora nuko imenyekana yeje kumenyekana uwo yayimenye akamenyekanisha mu mahanga yose kandi gasengwa kandi Imana icyubahiro gutazibwa mu moko yose abana gushimiye rwose murakoze cyane murakoze